ko DJ Paulin yavuze yuko irya ndirimbo bayisohoreye we kugira ngo bamutuke. Je nari nzi irya ndirimbo niyasohoka azoba ari bombe. Umva ibombe yayindi niyaturika iza guhitana DJ Paulin n'umuavoka bose kabatwa. Kandi kitutsi na kimwe kiri mu cerekeye DJ Paulin canke barayisubiyemwo baragenda barasubira baragahinyanya baragakase vraiment canke baragiye barahinyanyira indirimbo aravuga ati kwera uko uyu musaza tumutinya sereka duhinyanyira ino ndirimbo. Umuavoka we yari yasamye yarabarindiriye ati ewe mwihende. Hari igiti kiturirwa bavuga ati DJ Paulin nta kuriga uyu mutamu uyu unyewe no muri DJ Bifese yashatse kuvugira abagenzi biwe kuba defend none usaga ariko arabadefendira amakosa na reka umugenzi rere nicamara Hello family, nizere ko meze neza, nizere ko mwaramutse amahoro mwaramutse canke mwiriwe no mumwe wese aherereye. Twagarutse na Agati TV muri kumwe nanje Irene. Utaragira subscribe nyaragasa ugire subscribe kugira ngo twubake umuryango munini kandi wagutse. So rero twagarutse ndibaza imbere yanyu murabona umwigeme mwiza. Abaravuga ngo inka ngo yirabura ngo niryosha. Tereska waravuga. Cash niko bavuga. Nawe urabibona ko ari to nyene. Nuko nyene. Nuko nyene rega nibabeshe. Saranza abakunzi ba Agati TV. Bon ndabaramukije abakunzi ba Agati TV. Mwari musanzwe muzi kera. Nubu nagarutse rero. Yaraduhevye. Sinzi ico yaduhebeye. Tubwire waduhebeye iki? Oh bon, yari amashuri. Ari mu stage. Nta mwanya nari kuronka wo kwiga. Nuwo kuja muri ariko none ubu byarahetse ubu byaraheze mu bisanzwe mugati ko ndandika igitabo umva kanya ndakaronka buke bukura turindi rero duheze kwandika igitabo ndibaza tuzokubona cyane bon tuvyizera donc bakwitande rero ko ari bwa mbere bakubonye bon ku bantu ba mbere bambonye nitwa Blondie c'est akazina keza. Merci Blondie tutaraja kure tuje mu bintu byinshi gose tuje mu bintu byinshi hajya Blondie arazi guteka hari umukobwa yabangana nkaje utazi guteka why not ndabizi vraiment kandi cyane cyane nzoze umunsi umwe sivyo uri muhira uzombwira uri muhira hamanze uteke kandi na kamera izo bihari nta kibazo uteke dufungure gusa nuko birusha nzorondera umuntu uze yamfasha umuki azaramfasha kunzanira agasafuriya kunyogereza akantu urayibona umuntu ushaka kubwikorana uri wenyene oye nuca sazara bro birahisha sana uramaze nta musi urateka uri wenyene cenyene oya bandi kumwe n'undi muntu basi umukozi umva umuntu ufise hajya haba hari umufundi n'umuyede ubu ufise umuyede ku ruhande aguma basi singume mpaguruka umwanya munini nusha wowe uvuga ati jewe nicaye mba nicaye ibyo kuvuga guhaguruka umunyu uri kure ndamubwira ati ndagusabye unzanira umunyu rozireza bintu nguma mpaguruka ranje bintu nenda bizi kuri mama wanje mama niwe ariko arateka ugumbona hewe akantu kose Irene nzanira intuze ungika canke ikindi kintu nzanira amazi nzanira umunyu ivyo rero uzurabikora basi uteka uzurahaguruka ujya wasanzaye yashare none ko ariko none abakozi usanga bavyikorana ari bonyene reka niko kazi baba bariko baje baba baje deja guca amahera ni baba bazi ko baje gukora wowe rero wanga kubikora kubera yuko uvuga ati sindiko ndaca amahera bose nanga kubikora nugufashanya tuba turafashanya genre basi tuba turi mu bindi mba nitwoguma tubikora natwe ubonye turu umukozi aza aje diza ono munsi nta mukozi mufise nta n'umwana ahari ugumutuma navyo ukora uri wenyene
nogerageza mugabo urumva ko nosanza rega uko gusanza rega nuko umukobwa nyene nuko nyene canteka biki canteka inkono umuceri ibiharage n'isosi ifi turazi ko ziruhisha ivyo candabireka bombusa babigeme bacu nuko rero ndumva yuko bishitse ata mukozi ahari bishitse ata n'umwana donc ntiwokoropa woza ivyombo uteke ivyo ntavyokora vyongora muga nogerageza nyene okay ariko wobikora none nogira gute niwaja ku mugabo nawe zagenda gute azobara umukozi umugabo ntiyabwira ati jewe sinkeneye umukozi wa mugore wanje icara ngiye mu gikoni atacoja gukubura oya umugabo bariko ararondera cambafu wamufuaye nukuvuga nzokoropa mesure nteke yego ibindi bikorwa rero sinzobikora nzoba nasanzara hamwe cyakozanye n'igiki icanzanye sinaje guruha mu bisanzwe nico gituma rega benshi baca bazana umukozi no hari igihe bishika akakubwira ati jewe muri uno mwanya simbona akazi k'umukozi sivyo rero wewe kubera yuko wirirwa muhira blandi ingonga anyashene wowe byose kandi byose tegeza kubikora sakati ko mu nzu ko byose na vya bindi hari gira tuzobimenya dushitseyo okay tuje kuri point yacu ndibaza ku munsi w'ejo warabonye indirimbo ntagaso ya Double J na Kiriku ndetse na Bface ariko yari clip imeze neza bari bambaye ewe farao ndetse muzi barazigurishino ngira barazikota ari ahantu peut-être ngira bazikota zijya mu nzu nshaka zozambara shaka nzozinda basi ngende kuzirambuka ati narabonye zabibutu za wafarao uratsko kera ziya mudu zambara abantu uze bijya bihuzu donc usanga abantu bahari kwa farao abantu bakera nyene baravyama kandi vyarabato bajya ba bodyguard bari kanye dasaga aho ngene tivuga umenga kijya gihe ca farao niho twari naso tibonera amafilm yata eguri karaba basi baragize creativity nziza y'impunzu bari bambaye neza so rero tuko turumviza ari amajambo dushaka kuvugana amajambo yari mu ijya clip amajambo yari muri clip ndibaza ijya clip yasohotse hariho imishwano imijyano hagati ya DJ Paulin na ba Double J sivyo na Kiriku aho usanga bariko baraterana amajambo mu mpande zibiri umwe ati abana sinzi ntandero bafise bamwe ngo Kiriku ngo numwana wo mwibarabara donc ibintu byinshi abandi nabati jewe sindi umwana wo mwibarabara kirazira kunyitsa umwana wo mwibarabara kandi we yavyivugiye Kiriku uramwibuka kiza yego akiza none ndakubaza hagende gaje umuntu niwe yicafuza none umaze kuvuga ko ndi umwana uri umwana wo mwibarabara abantu bakubona gute bacafuye umwana wo mwibarabara nyene no urazi Kiriku yabaye umwana wo mwibarabara bivaye n'ubuzima yarabayemo sivyo ubuzima bwiwe nibwo bwatumye aja kuba mwibarabara rero no munsi ahageze abantu kuguma tukamujomba nako nyene umenga n'ibindi bintu tuguma tumumenga tuba turamusubiza inyuma kandi yarateye imbere so rero ivyo nivyo bigira bicacimbira none iga ndirimbo yasohotse ko DJ Paul yavuze yuko bariko iga ndirimbo bayisohoreye we kugira ngo bamutuke esko ariko nabiviriza wumva harimo nta n'igitutsi na kimwe kirimo cerekeye DJ Paul canke iga ndirimbo nasije deja canke barayisubiyemwo baragenda barasubira baragahinyanya baragakase vraiment canke baragiye barahinyanyira indirimbo aravuga ati kwera uko uyu musaza tumutinya reka duhinyanyire rero ndirimbo umwavoka we yari yasamye yarabarindiriye ati ewe mwihende nda asha tukabagize ubwoba kuko DJ Paul afise amategeko yiwe umva umurenge afise umwavoka sinzi ko ba Double J na Kiriku nabo bafise abavoka umva ufise umwavoka ukavuga ati J yaramprovotse nawe ati nanje yaramprovotse
abavoka nibo baca bagira babaza bakibwanya nabo nyene nabo rero je nibaze ko batinye kubera iki abavoka bikirira nabo bagira problem nawe ushaka kubasha none oya sindabashitse hasi none uvuze ati ngo urumva ngo nta bavoka bari bafise usanga bari bafise nabo none ko batagashizemo ko batamututse oya none ega hajyanye irya ndirimbo numva ati naho abantu nabwo badufata nabi tuzotera imbere mwege si mwatuzaye ku isi y'ibintu by'isi isi si yiwawe ndetse uburundi subwi wawe tuzobamo uko dushaka hajya amajambo ajya nyene arimwe akantu nyene kindani nyene ntibashatse guserura nyene ngo babivuge ku mugaragaro ariko mu ndirimbo hari ukuntu ushobora kuvuga imvugo mbabarira amatwi ariko uri kuraponda umuntu uri kura ku buryo avyumva rega hajya vuga ati haya na DJ Paulin antukagera yarayumvise iyo ndirimbo yarayumbije avuga ati abantu hariko bavuga je no kuri kw'Imana abana nandi yo bagira bijyanye bahora bagira berura batukana aho deje umuavoka yaba deja yari yasana yarabarindiriye aravuga ati muga yumvise nta bintu bya hatari yashizemo no vuga ko ni nko kwiririmba ratunyene bisanzwe kujya ku nyene umuntu ashaka kuririmba ati ubuzima si wowe butanga n'Imana ibutanga kujya kuntu bavuze ati twasohoye indirimbo yo gutuka DJ Paulin uko twari tuyiteze siko yaje siko twayisanze sinzi ko baciye basubira inyuma kugira bavuge ati sha uyu mugabo tumwiteze ko hari igiti kiturirwa bavuga ati DJ Paulin nta kuriga uyu mutamu uyu unyewe no muri gen ariko dusibimbwa ati none tuvuze ati ko uno munsi mu bantu ndibaza ko si kubaririmbye gusa hari ukuntu usanga wowe nimba ufise umugenzi wawe sivyo mukaca mushwana je nanje ndumugenzi wawe atashaka jewe nanje atashaka kukunyankisha wewe kandi wewe atana kimwe dupfa gusa gwera yuko mwege mwashwanye akatashaka ko naje ninjira muri amashwano yiwanyu nabona yuko ari byo vyabaye kuri DJ kuri Double J na Kiriku ndetse na B-Face kuko B-Face naco bari bariko barapfana ntuze na DJ Paul sivyo ariko no munsi B-Face yaragiyemo na Kiriku arajamwe umba baba bansi ba DJ Paul aho novuga yuko B-Face n'abajama na ba Kiriku ni nkuko rero muri kumwe n'umugenzi wawe wowe kantuka umugenzi wawe ni waza kukudefend jewe jewe acanyanga nubwo yoba yankunze ubwo munsi acanyanga buco make rero B-Face yashatse kuvugira abagenzi biwe kuba defend none usaga ariko arabadefendira amakosa na reka umugenzi rero nicamara tubona yuko hari ikintu rega natwe tuvuze ngo umugenzi ngo nicamara cha tuvuga yuko ahonya hariho ikindi kintu B-Face yo bariko arubaka sivyo kwa DJ Paul none bega DJ Paul na B-Face nta kintu bigaze gupfa kera agihari bon rero yaje kudefenda abagenzi biwe ni nkuko nanje mfise umugenzi adefenda jewe ntaza kugudefenda ngo kubera ngo je no aje ahantu hari ukuri none hari ukuri aje ahantu avuga ati donc Blandi n'umugenzi wanje ndefanze ujya wundi ntawe nzi tuzoshaka guhurira he ntegereje gudefenda umuntu turiko niyo mpamvu rero B-Face yaciye avugira abagenzi biwe ariko je two daraba nubwo indirimbo twitwa je narinzi iyo ndirimbo niyasohoka azo ari bombe umva ibombe yayindi niyaturika iza guhitana DJ Paulin n'umuavoka bose kabatwa bo ahubwo bakoze neza kuko byari kubakwege iyo bashiramwo amamolu byari kubatanje ahubwo bakoze nk'imfura vraiment ndabemeye ahubwo sinabona ndabafana muganda ndabafana mwero safa mufana mushaka urero tuvuge yuko iga ndirimbo nyene barayisohoye tusembu nyene indirimbo tubisanzwe bagize indirimbo comme amusement ariko bari yamiza kuko nta kintu c'igitutsi kirimwo atari B-Face jamigani yiwe rero yakure ikirundi cawe cindari no na handi ho nta kintu do special hajya bavuzemo no ubunye DJ Paul yocha aza kubitora akavuga ati irya ndirimbo bivaye n'amajambo arimwo nubwo ateruye sivyo amajambo nyene
nyene wumva nyene ukavuga ati bino ni bitutsi me n'amajambo y'indani ari deep akavuga ati ajya amajambo hariho amajambo mwashatse kumbwira jewe akavuga ati reka nabitwarire bizosha bigenda gute dansoka rero zoca bigora muga mu bisanzwe urumvirije iya ndirimbo nta mo yerekeye DJ Paulin canke jewe ndi ba bifes novuga ati tora mo yiwawe twavuzemwo hamugenda utwitwarire erega hajyanye iyo hari umuntu ashaka kuba ariko arambwira jewe vuga ati ngo mbwire gito canje cundi cumvireho ugasanga ariko arabwira nyene ariko aravugira nyene societe ko ari bisanzwe ariko hari wundi mwe nari yanye ariko arasotera ariko arabwira ati burya ngira ahubwo baranabihevye kuko nibaza ko bitabaye birebire sana kuko byari kuba birebire iyo bashiramwo nk'ikintu cabaye petetre kwirya mishwano yiwe nawe canke ahantu bagiye kujya kuntu iga intro ya ntuzeye ya Kiriku yavuze ati jewe sindi umwana wo mwibarabara kuko namajambo DJ Paul yari yavuze ayo majambo ndayibuka ko yayavuge kuri live kuri TikTok ari TikTok yari kiraba hama hariyo live yari kiraba amarasho aravuga ayo majambo ati gutujya mwana wo mwibarabara ujya mayibobo kwa sivyo rero ahantu nari naciye mvuga ati peut-être DJ Paul amaze kumva Kiriku ariko aravuga ati jewe sindi umwana wo mwibarabara kandi sindi mayibobo sivyo ngira aho niho yacavuga ati abana boya je nibaza ko Kiriku yashatse kumubwira ati je sindi umwana wo mwibarabara none umva ko yashatse kumwishura DJ Paul none ubu ni umwana wo mwibarabara yaravuye ubwo buzima bubi yaraburenganye nivyo yashatse kumwishura je nivyo nibaza sinze abandi ibyo bibaza barabyandika muri commentaire tuzovyumva donc bivuze yuko sivyo yariko aramwisha amugira ati roma Jesse ndonga namwe baranavuyeyo avuga ati Jesse nkiri umwana wo mwibarabara mu saha sano ngarera irya ndirimbo ko bayiririmbiyewe oya no mu bisanzwe kuko deja nimba urinze ubisha kuko yaba Kiriku yarashatse yuko baza kugira amwishure ntiyari kumwishurira mu irya ndirimbo yari kuraba nk'ahandi hantu agenda kumwishurira donc nimba yari ku telefone peut-être chaka kabit kujya kuntu DJ Paul we yabicishije kuri live ya TikTok nawe yari kubicisha kuri live ya TikTok akabwira ati rero Jesse ndunga namwe barabara mumubwire DJ Paul ko ntarunga namwe barabara bon yabuze basi kubera abaririmbyi benshi ntibacisha mu bintu byo kuvugana live canke iki bacisha mu muziki niho kenshi hava n'impanuro rero bivuze yuko nimba babicisha mu muziki yamwagiriye mu ndirimbo ko atakira umwana wo mwibarabara sawa aho rero bivuze yuko irya ndirimbo yari ya DJ Paul bon mu bisanzwe indirimbo yasohotse ivuga ari kwivuga ngo ije gutuka DJ Paul muga nta gitutsi rimwe yatanze message nawe kuri DJ Paul avuga ati Jesse nkiri umwana wo mwibarabara iyo narayirenganye ati yo langage mukoresha siyo Jesse ndi umwana wo mwibarabara ahubwo mu bisanzwe kiki baramurengeye bon novuga gute baramurengeye comment urabona basi nk'ubu agenda gututse ubuzima bubi wabayemo ni ibintu biri shoka ego donc rero yabuze ukungene abivuga sindi umutuke baramfunga acaja rero kuvuga ati Jesse nkiri umwana wo mwibarabara vraiment ubwo buzima naraburenganye mumbabarire na avance mundeke kuza muranyibutsa kandi sinzi ko banabonye commentaire ngo twe tumeze nka bya bikere by'unguruzwe bisanzwe barungurujwe baragiye ahandi bari mu rundi rwego ntibakiri hahandi bon ego iyo langage nimbi kujya kubwira umuntu ngo uri umwana wo mwibarabara ego nubwo yoba yaravuye mwibarabara kandi ntabwo yagiye mwibarabara ngo nubwo buzima yari yahisemwo n'ubuzima nyene bwamutwaye hake yabwisanzemo kandi Imana ishimwe Imana yo ifise ukuntu bigeze aravayo rero musika tumuzi Kiriku nk'umwana nyene azi kuririmba nk'umuraperi nyene mwiza ashoboye ameze neza ahubwo je ikintu nosaba nuko bano bagabo DJ Paulin ndetse na Double J na Kiriku
bokwita kuko bifesi ntwamushamo parce que nta mu bisanzwe ntarimwo naho yivanze arabijiramo ntavyo arimwo twabasaba ko abagabo ariko ari batatu bokwicara hamwe bakavuga bakayaga parce que ivyo ni vy'abantu b'abana ni ibi tuko turabona vya Arvine na n'uyu Tashaoda tukabona ko barashwanira ku stati bashwana ibiki n'ibiki ivyo si ibintu vy'umuntu akuze kandi ivyo aho siho mwoke muri kibazo mwaba mufitanye kuko deja nimba muri ko murabizana mu bantu abantu bo baca biyumvira ibindi bintu bica biba abantu baca babigira birebire cyane abantu baca babigira birebire abantu baca babigira ikundi kuntu abantu batashaka kubishiramwe ibindi bintu urumva rero bakavuga amajambo sizi kuko abantu tubahaye kuvuga baravuga sinzi ko murabona abantu ingene bimereye emwe abantu deja ikirenze umunwa kiba kirenze ya rero umaze kubizana mu bantu wowe ugasanga ari umufana wa Babifesi je ugasanga ndi umufana wa DJ Paul ukuvuga wowe duhuye nkumva ufana bakiri kubande ca twankana nanje cyane nuko rero mu bisanzwe nibo bikemura mu gutukana bikemura bumvikana ko nabantu bakuze kandi na generation inyuma iri kwirabira kuri bonyene ya rero ni byiza yuko bo kwicara bakaganira bakareka ibintu by'ubwana ivyo ni ibintu by'ubwana kuko deja DJ Paul arakuze ahageze arakuze yavuze ko afise n'abana bangana na ba Double J umva ko arakuze cyane urumva bajya ni nk'abana biwe deja nkura rero umupapa ariko arashwana n'umwana baya ivyo bintu barakwiye kwikebuka kandi ukabona n'umwana ariko arashwana na papa muganda aho baba bariko barashwana umuvyeyi ategerezwa kubwira umwana ati wewe ca bugufi ndagusumbya ibintu byinshi ati wewe ndagusuma maze kubona ibintu byinshi wa mwana we tuza so rero ico mbona nuko bo kwicara bakayaga bigahera bakavugana bakavuga ati ibintu turimwo mbega nibiki sivyo nimba ari indirimbo bariko barapfa bakaraba ingene bashaka kuyijenga iyo ndirimbo nimba yimusubiza Double J akayimusubiza nimba nabona yuko ho ririmbye yindi bigakuko nyene cyangwa bakavuga ati wewe ko rero unsumba byinshi kangabire kano karirimbo basi kusumba kangabire basi unyereke nawe ko basi uri umuntu akuze donc jewe nimba ndi umwana ego ndi umwana rero nyereka ko nsumba sivyo kugira ngo izo nzangano ivyo bintu by'umushwa umuntu papa jamais wo muhebera kugira ngo ibintu nibandanye biba birebire cyane so reka turangize ndibaza message nyamukuru twatanze ya DJ Paulin ndetse na Double J na Kiriku yamaze kubashikira kuko ndazi message ica mu kantu gato ariko ugasanga yabaye develope gose n'abandi bantu bagiye batandukanye ndibaza bariko baradukurikirana bashaka kuvyandika muri commentaire kugira ngo uno munsi umuziki ndundi tuteze imbere tureke kuza turashama ibintu byo kuvugana byo gushwana byo gupfa utuntu duto kuko deja nimba bapfuye ako kantu gatoya ejo naho bizogenda gute uno munsi uriko birazana ibindi bintu ejo bizogenda gute rero ni vyiza yuko uno munsi nimba habaye akantu gatoya ni muvugane bihere ntibirinde gushika mu bantu sivyo kuko ni vyiza yuko ibintu vyo mu rugo biguma mu rugo sivyo nibi kuko ndazi nta famille ni bisanzwe nabone bariko bagira ibintu nk'ivyo nukwimara amaza nk'abantu twahora tubabona nk'abantu nyene babantu tiba abantu bari seri none duciye tubona baguma batukana uko onye tavuga ati bwabo ndi babantu nta kintu kabisa donc merci beaucoup Brandy de rien c'est de la kunzi ba Yagatech bye bye abakunzi ba Yagatech TV n'ikindi gihe tuzosubira nizaba ngombwa muzomubona tuzomugarukana so merci beaucoup ku bantu bose bakora kuri kino kiganiro bye